Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakora mu kijeni nshuti mugenzi, mukuzi wa kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurwa n'ishamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rohero I ndiko ndakigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi turavugana cyane ku mukozi w'Imana yitwa Petero. Nkuko usanzwe ubizi, inkuru zivuga ivya Pentekote turazisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice ca kabiri. Turabona muri ico gice ingene Petero yafashe ijambo ashize amanga yigisha ijambo ry'Imana. No gusaba ko wosoma ico gice ca kabiri c'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa ukabandanya n'ica gatatu n'ica kane. Aho hose turabona ko Petero igihe cyose aronsa akaryo ko kwigisha ijambo ry'Imana yagoma agaruka kuvyo kuzuka, bikerekana ko n'ubu Yesu Kristo ariwe mucunguzi. Iryo ni ryo shimikiro ry'ubutumwa bwa Petero aho yigishije hose. Nico gituma mu gihe wogomba kumenya ishimikiro ry'ubutumwa bw'ishengero rya mbere ryo mu isezerano rishasha, wosanga abigishwa biwe si Petero gusa bigishije bisunze ibintu bikuru bikuru byaranze ubuzima bwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yaraje, arababazwa, aricwa ku bwacu, arahambwa, ariko ku munsi ugira gatatu arazuka mu bapfuye. Aho ni kuri wa munsi wa Pasika. Hanyuma abigishwa biwe babwirwa kurera yuko Mpwemu Yera abazako. Mpwemu Yera yabaje ko ku munsi wa Pentekote. Uwo munsi bariko barasenga, basengera mu nzu barindiririyemwo. Ibirimi vy'umuriro biboneka ku mitwe yabo, batangura kuvuga indimisha, ku buryo abantu bose bava mu mihingo itandukanye y'isi bumvise abo bigishwa bavuga inkuru zo kubabazwa, gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, ndetse n'agakiza kabonerwa muri we. Umwe wese akavyumva bivuzwe mu rurimi rwiwe. Iyo cabaye igitangaza gikomeye. Vyari bitandukanye no kuvuga mu ndimi nk'uko bikorwa mu mashengero y'uyu munsi. Indimi zururutse kuri uwo munsi wa Pentekote zari indimi zizwi, kandi abantu bava mu mihingo itandukanye y'isi bakazumva neza. Umwe wese akumva ko ariko arabwirwa mu rurimi rwiwe. Cyari gitangaza kuko abigishwa bariko baravuga izo ndimi babikora kubw'ububasha bwa Mpwemu Yera. N'abanyana izo ndimi ntibari bazizi. Imana niyo yariko irabakoresha mu buryo budasanzwe kugira ngo bavuge inkuru z'agakiza. Yabaye intahe ikomeye y'urukundo rw'Imana, iba n'intahe y'ububasha bwa Mpwemu Yera bwo gushoboza abantu kwakira ubwo butumwa mu mitima yabo bakihana. Uyu munsi ahantu hose havugwa ijambo ry'Imana, Mpwemu Yera niho abari. Imana izama iri hafi y'abumviriza ijambo ryayo kugira ngo ibakomeze. Mpwemu Yera niwe yo gushoboza kwihana ivyaha vyawe, akakumenyesha ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe. Mu kwigisha kwa Petero avuga ko Yesu Kristo yababajwe, agapfa, akazuka, kandi akaba azogaruka gucira imanza bo mw'isi. Na ntaryo yamasozera avuga ko wo kwakira Yesu Kristo ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ubwo butumwa Petero yigishije ni naryo shimikiro ry'ivyizegwa byo mu isezerano rishasha. Ivyo nivyo abagomba gukurikira Kristo Yesu bategerezwa kumenya. Uwo wese agomba gukurikira Yesu Kristo yategerezwa kubanza kwihana ivyaha. Icizegwa ca mbere nuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wacu. Biraryoshe kumva umuntu avuga ati Yesu Kristo ni umwami n'umukiza wanje. Yarankuye ku mutwaro w'ivyaha, yarambabariye, yampaye ubugingo budashira. Ijambo umwami ntirikoreshwa cyane uyu munsi, ariko ni ijambo rizwi cyane. Uvuze uti umwami wanje, ni ukuvuga ko uri uwiwe, kwa kuganza. Kugira ngo wemere ko Yesu ari umwami wawe,
wemera kumwiyegurira ukamuha byose akabiganza mu bugingo bwawe. Ntukwiye kumuha uduce tw'ubuzima bwawe, ukwiye kumuha ubuzima bwawe bwose. Hari abantu benshi usanga bahaye Yesu ibice gusa by'ubuzima bwabo, ugasanga umuntu avuga ati jewe nahaye Yesu urudanazwa rwanje, canke ngo nahaye Yesu umubiri wanje, nasabye Yesu ngo antunganirize ivyo nkeneye, namusabye ngo ankingire ampa amagara meza n'ibindi. Abandi nabo bati jewe nahereje Yesu abana banje, narababatirishije, Yesu aba muri bo, narabamuhaye ngo baba biwe. Twabonye ukuntu benshi bagerageje guha Yesu uduce tumwe tumwe tw'ubuzima bwabo, ariko hano ukwitanga tuvuga ni ukwiyegurira Yesu tukamuhebera byose. Hari umukenyezi umwe yari yarahebeye byose Yesu, ariko aguma amase ku bwenge bwiwe bwite. Kwiyumvira cyane byamubuza amahoro, bikamutera ingorane zikomeye. Byaboneka ko atigeze aha Yesu ubwenge bwiwe ngo abuganze. Amaze kwemera guhebera Yesu ubuzima bwiwe bwose, akamuhebera n'ubwenge bwiwe, niho yahavuye agira amahoro mu mutima, yumva kuruhuka. Icyo twagomba gushimikira ko uyu munsi nuko asangwa ugomba ko Yesu aba umwami wawe, utegerezwa kumwiyegurira akakuganza n'ibyawe byose, harimo n'ivyumviro vyawe, imigambi yawe, imvugo zawe, ubuzima bwawe bwose, ku buryo ibikugize byose byo kwita gukora ibyo agomba. Utegerezwa kwemera kugendera mu burongozi bwiwe muri byose. Igihe rero Petero avuga ibyo kwatura ko Yesu ari Kristo umwami wawe, si ukuvuga Kristo Mesiya gusa, umweza gushitsa ibyasezeranywe, akanashitsa isezerano ryo kuza gucungura abo mu isi. Ahubwo ni Kristo agomba kubana natwe, akaturongora kandi akatuganza muri byose. Mugenzi, ndakwifuriza kuba umwe mu bantu batura nk'ivyo uyu munsi. Byari bikwiye ko umukristo wese yoza arafata umwanya wo kwisuzuma, akaraba ko Yesu Kristo akiri umwami n'umukiza wiwe. Nawe rero wibaze iki kibazo: mbega Yesu niwe nihereje ngo anganze wese? Kandi ivyo ntibikwiye kuba igikorwa ca rimwe gusa. Iki si igikorwa co muri kubu gusa. Hariho n'abantu baguma babaho ubuzima bwo muri kahise, ugasanga umuntu avuga ati jewe nakoze ivyaha bikomeye muri kahise, sinumva neza ko noba narababariwe, kumbure ndacafise igikorwa gikomeye co kuriha ivyo nononye. Ni benshi bumva umenga ntibemerewe kunezerwa kubera ibibi bakoze muri kahise, bakaba bariko baricuza mu buzima bwabo bwose. Uba warabonye abantu nk'abo, warabonye ko abantu nk'abo atamunezero bafise. Inyigisho Petero yatanze ngaha arizo na twebwe twari dukwiye gutanga uyu munsi, zirimo idemeshanyo zikwiye gutuma ata mukristo yoba akigira gutinya ivyo yabayemwo muri kahise, kuko imbabazi za Kristo ari imbabazi zuzuye, kandi ntidusabwa kwirihira umwenda w'ivyaha vyacu. Ico womenya nuko rimwe na rimwe inkurikizi z'ivyaha zitahava kandi ziba zibabaje cane. Tuvuge nk'umuntu yabayeho yama anywa ibakure y'amaritiro 5 y'inzoga ku munsi, hanyuma bikamukwegera kugwara igitigu. Iyo ngwara izomucumukuza naho yoba yarahariwe ivyaha. Ingaruka z'icaha ntizikugwaho nuko umuntu yihanye. Akarorero, ukubise umuntu mu maso ukamubaza, ariko ugaca usaba imbabazi buno nyene. Imbabazi wisabiye urazironka, asangwa uzisavye n'umutima wawe wose, ariko aho wakomerekeje haguma haboneka. Kristo nawe aduharira ivyaha kandi akadukiza ivyadutera ubwoba, hamwe n'ivyatuma twokwama twicuza uko twabayeho muri kahise. Niwibagire ivyahise, kuko Kristo yarabikuyeho. Nta nico tuma uranduka umutima kubw'akazoza, kuko Imana ivuga iti nzobana nawe, nzogukingira, sinzoguheba, nzokwitaho ivyawe. Nagomba rero ndakuremeshe
kandi wumva umunezero wo kwizera Yesu Kristo, umenye yuko nambere we mwami wawe by'ukuri ari kumwe nawe ngo agukingire, akuzigame kandi aguhe ibyo ukeneye. Aritwararitse kazoza kawe, ari kumwe nawe, atari kugira ngo agukize ibyahise gusa, ahubwo ariteguye kuguha imigisha yo muri kazoza no kukurongora mu nzira ziwe. Ese ukuntu ari ibintu bitangaje kuba dufise Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Niwe nyishu mu ngorane zacu zose, zaba izo muri kahise, zaba izo muri kazoza. Ndakunda ijambo ryo mu isezerano rishasha ryitwa Ebenezer, rivuga ngo Imana yabanye nanje kugeza uyu munsi, kandi nkaba ndemeshwa nuko izobandanya kubana nanje muri kazoza. Izonkingira, indongore mu nzira zayo, kandi ndonse ivyo nkeneye. Iyo yose ni imigisha y'abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Ngivyo bidutera intege zo kubandanya urugendo turaba kazoza. Nizere ko nawe uri kuranyumviriza, uri umwana w'Imana, wamaze guheza Yesu Kristo ubugingo bwawe. Nuwawe nawe uri uwiwe, kandi ube witeguye kumukurikira no kumukorera kugeza ku munsi azogutahukana ngo uje kubana nawe imuhira kwa data wo mwijuru. Iyi niyo ndemeshanyo nziza ku muntu wese yemeye kuba umwana w'Imana. Ntawoca yibagira ivyamubabaje muri kahise vyose, ariko uronka inkomezi zo kubandanya ushize amaso kuri kazoza, uzi neza ko Yesu Kristo ari kumwe nawe. Imana yacu ni Imana y'urukundo, kandi iragomba ko wogira ubuzima bwiza bitangaje. Iri kumwe nawe, kandi niyo igufasha muri vyose. Imana iguhezagire. Dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese uvyagiye mu ijuru. Turagushimiye ko wahaye abakozi bawe kuvuga ijambo bashize amanga, kandi bagatanga karorero k'ingene abazobakorera mu ngata nabo nyene bobuvuga. Turasengeye abo bose bavuga ijambo ryawe, barivuge bashize amanga, kandi bavuga ijambo ry'ukuri ribohora. Tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi kigarukiye ngaha, naho butaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ufise ico ubaza canke ico wunganira, twandikire kuri email TWR Burundi@gmail.org. Urashobora kuturonka kandi kuri Facebook kuri TWR Burundi. Nimero ya Whatsapp na 257 69 499 619. Urashobora kutwandikira ikete ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Ushobora kandi kudusanga aho dukorera ni muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.